Salam, kijumuse mbuto kurya kuri ICTV twizere ko mumeze neza, nanje aho ndimeze neza, meze fresh, meze good, umunsi ariko bigenda neza ihangane. Ejo canke igihe cyangwa umunsi ku mugoroba birashobora kugenda neza Imana ikamwizeye. Nkuko rero mubizi turi muri ICTV aho tubazanira abantu batandukanye kugira ngo badupartage experience kugira ngo batubwire uko bariko barabigenza kugira natwe jewe canke uriko urakurikirana kino kiganiro ushobore kubiha orientation bivanye n'ivyo uwoba yaje yatuyagiye, tukongera kandi uwo muntu tukamumuza n'abandi bantu bashobora gukorana kugira ngo bigende neza. Nuko rero tubizi ko tumenyereye uno musi turi kumwe n'umuinvité umushitsi cyangwa umutumire nashaka n'umutumire atukwita izina rya Mwenimana naho ntabizi ko birebire cyangwa ndarivuge ko birebire, reka tumweke akazina karibu aheze yipfugire Mwenimana nze neza ari namara ndashima rugira byose. Yego rero kuri umuntu yumva ngo Mwenimana biragoye nshaka natabona kugira Mwenimana izina wahawe n'abavyeyi ni izina wowe wihaye bivanye n'ivyo urimo twumvise Mwenimana twumvete. Kuvuga abavyeyi bampaye yandi mazina ariko urunganwe n'ahandi hantu nagiye ndaca bampa Mwenimana ntiryavuye ahandi. Narakunda kenshi na kenshi hajya turiko turaganira nkakunda kwirahira ngira nti kije Mwenimana urambariko, rero gaca karafata mu nyuma rero mvaho nongera ko Mwenimana wa Sebarenga yabo umurundi w'abarundi akunda ikirundi akazira ku kirundo c'izindi ndimi kanatsinduka izirunzeko akirundwamo oya sikiyishe. Mwenimana kuri platform zawe surtout kuri Facebook hariho ukuntu watura cyane ku buryo na Mwenimana nyene ucyatu cyane rwose umurundi w'abarundi akunda ikirundi kandi akaza ku kirundo c'izindi ndimi. Si vyubu no kuva kera narisanze nkunda ikirundi ndetse n'amayagwa y'ikirundi, rero niyumvamo yuko aho ururimi rw'ikirundi hose rwanditse ruriko utwatuzo uruvuga akaruvuga neza atavanga n'izindi ndimi, rero bivaho biramfata ndabimenyera kugeza aho bitoba bikinkunda yuko nandika atakatuzo shizeko ivyo babigikunda gushika ubu. Ntumvuze ari no shicatu oya ico ni Gifaransa nagira naje shicatu oya ico ni Gifaransa sinocatura kuko Gifaransa gisanzwe naco gifise amajwi yacu. Ego tuje rero ku cyo nashaka uno munsi kiri principal. Ego tumvise Mwenimana umengo numwe mu bantu batanguje association club culturelle Umuyange. Ego cyane bega mu ico ni club ikora iki twumvise Umuyange turumva hariho ikindi kintu tuzi cyitwa Umuyange. Ego ni byinshi ni ikigori ikigori kirafise umuyange n'umuntu akagira umuyange n'umuntu akaba umuyange n'ibindi byinshi bisigura umuyange. Umuntu agira umuyange icyo tuzokigaruka ko hari ariko umuntu araba umuyange nibyo. Ego ntacyo reka tubandanye na club yacu yatuzanye uno munsi ngaha. Mbega umuntu yumvise club culturelle Umuyange yumva iki? Nk'uko nariko ndabivuga umuyange ni ijambo ry'ikirundi rifise insiguro nyinshi cyane nk'uko wabivuze. Hariho umuyange w'ikigori, urashobora kuvuga umuyange ushatse kuvuga agakumi keza, aho n'umuyange iyo ushatse kuvuga intambo y'ikirundi n'izindi nsiguro nyinshi cyane ijambo umuyange rifise. Muti none mwebwe kugira ngo mufate ishyirahamwe ndangakaranga ryanyu muryite umuyange muba mwabikuye kuki? Nariko ndabivuga yuko hari intambo y'ikirundi yitwa umuyange, yari intambo kama yatambwa mu ntara kama y'imigwa. Iyo ntambo rero yatambwa n'umuntu atabarutse ku rugamba, n'umuntu yagiye kurwana hanyuma agatahuka. Mu kwitamba rero yayitamba ahungenga kurya umuyange w'ikigori ugira iyo uriko urahunganwa n'umuyaga.
natwe rero turabiraba tugira tuti twisunze ibyo twahoramwo hanyuma tukisunga n'ihangiro ryacu tukaba dushitse ku cyumviro cyo gutanguza iryo shyirahamwe ndangakaranga turabona ko natwe dutabarutse reka rero natwe dutamba umuyange si ukubutamba gusa ahubwo reka tuwiyite iryo zina riba rirabonetse ego ne icyo cyiyumviro nyine cyaje gute kugira ngo uvuge ati mwiyumvire ati dutanguze club iri ni icyiyumviro cyaje mwisinzi cyaje ni ukuvuga ubwa mbere na mbere dusanzwe turi abanyakaranga vuze abanyakaranga rifise isiguro nyinshi na karanga ku Burundi benshi bakunda kuriheraheza kuko urashobora kuvuga karanga ushatse kuvuga ubwiza ntuvuga nti urya n'umwigeme w'umunyakaranga no kuvuga abantu bagendera canke bakora bimwe mu bijanye n'imico n'akaranga kuvuga tukavyina abandi tugatamba abandi tukavuza ibicurarangisho kama ingoma kwivuga amazina ibicuba n'ibindi tumaze no duhura turabanyakaranga twari dufise aho twari dusanzwe turi ariko tukabona yuko inzira turimo itazodushika niyo twifuza gushika turaheza rero turegeranya imitima tujya inama n'ingingo turahuza ibyiyumviro hanyuma turatanguza iryo shyirahamwe ryacu ego niko numva ishyirahamwe ryanyu rifatiye ku vy'akaranga ego cyane mugabo muca muyitira umuyange cyane rwose isano y'ivyo bikwiye legacy ni ijambo ry'icyongereza bisigura iragi ni ukuvuga ni umuyange twarazwe urumva uri kuravuga iragi n'akaranga ibyo bintu birafitaniye isano kuko ako karanga twarakarazwe kandi tuzama tugaharanira ego kugira ngo ntikazimangane nuko wavuze yuko mwari musa imbere yuko mutanguza iyo shyirahamwe ryanyu mwari musanzwe muri abanyakaranga ego cyane hari izindi club mwari musanzwe zirimo z'akaranga ni ukuvuga abatanguje umugwi umuyange legacy ni benshi hariho abari basanzwe bakora ibikorwa by'akaranga ku giti cyabo hakabaho abari basanzwe badakora ibikorwa by'akaranga hanyuma hakabaho n'abandi tuba twakomotse mu wundi mugwi ari nawo nanje nakomotsemo ukuvuga twara abanyakaranga bavyina mu mugwi ndangakaranga witwa Intahemuka ego none kuba bavuye mu mugwi n'ubundi mu mugwi utwagwa n'abandi bantu twabisanzwe uri mu mugwi kuba bari mu wundi mugwi ugatuvayo ukaja gutambuza ubundi mugwi iwawe niye ntumbero barufise ubwa mbere na mbere nari umunyakaranga nariko ndabivuga hanyuma akandi kantu nokosora umugwi umuyange legacy si jewe ndumwe nawutanguje turi benshi turashikana 10 ego hanyuma rero twarabaye mu mugwi ndangakaranga nariko ndavuga turahaba dukora ibikorwa by'akaranga kandi turahaba neza nk'abandi bose hanyuma kubera ko urya ahantu hose iyo hari abantu bafise intumbero zimwe ariko kuko abantu batanguse imigwi ndangakaranga canke yandi mashyirahamwe yose baba bafise ihangiro kanaka baba bafise naho bifuza ko uwo mugwi uzogera hari igihe rero wewe uri umunywanyi ushobora kubona uti bivanye naho nifuza kugera canke ivyo nifuza ndabona yuko ngumye hano utokunda ko nshika aho ikiba gisigaye ni kimwe urabiheba canke mu gihe uhuye n'abandi muhuze ivyiyumviro mugaheza mugashira imitwe hamwe namwe mugatanguza ufise intumbero nk'iyo mwifuza rero twarahejeje turahura turayaga twumva turahuje intumbero turahuje inama n'ingingo tugize tuti mbega ni kubera iki tutotangura duca turatangura nuko turi ngaho nyene ni hehe mwifuza kuzoshika muri iyo association yanyu ubwa mbere na mbere mu bintu ibyo ari byo byose imbere wo habona woreka nta muntu yifuza kuguma aho yatanguriye kubera ko kugira ngo ube umunywanyi w'ishyirahamwe ndangakaranga umuyange hariho dukunda kuba dushira ubuntu imbere ni ukuvuga tuvuga tuti imbere y'uko ugira icyo ubaye icyo ari cyo cyose banza uba umuntu ni ukuvuga rero nk'abantu b'ubuntu turifuza yuko igisata cy'imico n'akaranga cyotera imbere
ikongera ikagira akanovera nka kera kuko turi mu gihe urwaruka rw'Uburundi usanga ruhurumbira ibintu by'ikinyamahanga cyane gusumba iby'ikirundi. Twebwe rero turifuza bwa mbere yuko imico n'akaranga ishika mu bantu bose bakayikunda, tukifuza yuko tutoguma aho turi, ibikorwa byacu bitaguma mu Burundi gusa ahubwo bishika no mu makungu kugira ngo kakaranga k'Uburundi n'ahandi bakamenye nka kurya tubona imiziki y'iminyamahanga iva hanze igashika mu Burundi. Nuko abarundi cyane cyane urwaruka bariko baratakaranga cane bakurikira ibintu babona mu mafilime baraba mu matelefone vyo hanze. Ende mwebwe niyihe directive nawe muntu mushaka gutanga niyihe directive mushaka gutanga kurwaruka rwa kino gihe kugira ngo bareke gukurikirana ivyo bintu bitari vyiza maze bicukire akaranga? ubwa mbere twebwe ubwa mbere harya iyo hari uburyo bwinshi bwo kwigisha umuntu kugira ngo amenye ikintu. Ubwa mbere wewe uratanga ukabikora. Muri ubwo buryo hari abo wigisha ukababwira uti vyoba vyiza mukunze imico n'akaranga vy'Uburundi, bakabona bati urya muntu aragendera imico n'akaranga vy'Uburundi, inyungu aronkamwo niyi. Twebwe rero ubwa mbere turiko turabikora kandi dushishikara guhimiriza tubwira urwarukana cyane cyane kuko ari narwo Burundi bw'ejo yuko vyoba vyiza baharaniye imico n'akaranga vy'Uburundi kuko ubutaye akaranga abataye akabanga kandi ngo atorana akaranda. Ukuvuga iyo woja hose iyo havuye hakuguma inyuma. Ego turi ngaho burya umuntu yariko arakora arakenera kubaho. Ego cyane kugira nje gutambasa ntamba ntariye kugira ntambe neza kugira ntambe bise neza birakenera ko mba nambaye akantu gasa neza. Ego cyane tujanye tugiye cy'agafarambu. Reka muri association yanyu umuntu agafarambu kazigira gute? No kuvuga harya ubwa mbere twebwe ntidushira inyungu z'amafaranga imbere kubera ko iyo ushize amafaranga imbere uri ku ntango kenshi na kenshi birangira ibintu vyononekaye. Ubwa mbere twebwe ntitudandaza akaraga muri make. Ubwa mbere ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo gatsimbatare. Kamaze no kwa gatsimbatara vy'ukuri hazogera igihe n'amafaranga akayazana. None uvuga amazina neza ugatamba neza ukavuza umurisho neza hazobura umuntu akugomwa avuga ati nyaruku ntiramishiriza abantu ndaguha kanoti. Harabaye ibirori mpuzamakungu amasabukuru mpuzamakungu ugasanga hatumiwe abantu batandukanye bo mu bihugu bitandukanye byo ku isi kugira ngo berekane imico n'akaranga vy'iwabo. Ivyo byose ni ibintu bikenera abanyakaranga ariko bari ku kivi bariko babikora neza. No kuvuga icyambere twebwe dushira imbere kwanza tugakora tugakunda imico n'akaranga abantu bakayikunda. Nivyaza n'umusaruro azobara amarame nibitawuza naho nyene ntituzoba duhomvye kubera ko ihangiro ryacu rizoba ryagiye mu ngiro. Tubitahuye kumwe yuko ari iteka ku gihugu bwa mbere nabivuze ntushobora guhomba kuko umuntu yakora ikintu akunda naho atoronkamwe uburyo uko avyifuza nta ruhombo ruba rurimo. Ariko nkuko nakivuze nti ikintu iyo ugikoze n'umwete wawe wose ukacitangira ukagikora neza vyanka vyakunda umusaruro utegezwa kuronka. Ni ukuvuga byose biva mu bikorwa. Abanyakaranga ntidushira inoti imbere ibikorwa imbere. Ego cyane kugira ngo umuntu yinjire muri association y'abantu bari tukadukurikirana avuga ati ikintu ndashaka kwinjira muri iyo association ndakumva cyane naje numva nabaye interesse numva ashaka kwinjira muri association y'abantu ndakumva bisaba kugira ngo umuntu ashobore kwinjira. Ubwa mbere igisabwa kugira winjire mu muyange no kubura umuntu ubuze umuntu havuca wibaza uti none abatari abantu ni bande? Burya abantu bambaye amapantaro bose ntabara abantu
mu musaza rero nambaye si icyo nshatse kuvuga siwe mvuze abambara amakanzu bose s'abantu abambara amakoti bose s'abantu nshatse kuvuga yuko umuntu ari umuntu w'ubuntu ni ukuvuga wa wundi afise akarangamutima k'umuntu nta buryo dusaba hanyuma ikindi dusaba ni uko uba ubikunda hanyuma ukabiha akanya ukitabira ibikorwa atangorane nivyo bisaka nta kindi kaze cyane amarembo aruguruye urakoze nawe tuziko dusa n'abasozera iyo association yanyu yatanguye ryari ni ikihe kivugo ni ukuvuga kuva mu ntango z'ukwezi kw'icenda icyiyumviro cyari cyatanguye gushika mu bantu tumara uko kwezi kose tuticarira turaba aho byohera naho byoherera turaba n'ukuntu byogenda uvuga igenekerezo rya gatandatu gitugutu ibikorwa biba biratanguye kuvuga turamaze ukwezi kurenga turi ku kivi hanyuma icivugo cyacu umuntu amukuramutsa agira ati umuyange abandi bakamwitabira bati hungenga bacubandanya uti twamane ubuntu urukundo n'akaranga ubuntu urukundo n'akaranga hego cyane ubuntu urukundo nshatse kubaza kubera iki mwashimye gutora ubuntu urukundo n'akaranga mutafashe umuyange akaranga abatamvyi batarabavyenye sinzi kuko mutafashe ivyo mugafata ivyo bintu bitatu ubuntu akaranga ubuntu akaranga ubuntu urukundo n'akaranga ubuntu urukundo n'akaranga neza cyane ni ukuvuga abatambi cyangwa abavyinnyi cyangwa umuyange twari kubishyira mu civugo kuko icivugo ubwacu ni icivugo c'umuyange hanyuma abo batambi n'abavyinnyi ni twebwe tucivuga ni ukuvuga icivugo hanini kiba kigize nk'umurongo ngenderwako ibintu nyamukuru umuntu ategerezwa kwibuka ariko ndabikubarira ariko ndakubwira ibisabwa kugira ngo umuntu yinjire mu muyange nakwari yuko ikintu ca mbere umuntu asabwa ari kuba ari umuntu cyangwa ubwira nti umuntu ni ikiremwa gifise ubuntu rero ubwa mbere na mbere umuyange ubwirizwa kugira ubuntu hanyuma ukagira urukundo vya bikorwa vy'akaranga ukabona kubikora ni ukuvuga ata buntu ufise nta rukundo ugira ata rukundo ugira naho ukora ibikorwa vy'akaranga wocuba wa mudandaza wako niyo mpamvu icivugo cacu bitondetse uko ego dusoza ibiganiro jewe nabaye interese numva noza mu muyange hari undi ariko adukurikira yumva yoza mu muyange ego mbega umuntu basangaye ubwa mbere na mbere ndagushimiye kuba nawe wabaye interese kuzoza mu muyange hanyuma abandi baba bariko baradukurikira bipfuza kuza badusanga mu Nyakabiga ku mashure yitwa Ecofo du Jardin Public ni ukuvuga kw'ibarabara ryitwa Avenue de l'Imprimerie ryahoze ryitwa Avenue de la Mort iruhande ya Église Pentecôte ni ukuvuga ni mu Nyakabiga kw'ibarabara Avenue de l'Imprimerie ryahoze ryitwa Avenue de la Mort ku mashure yitwa Ecofo du Jardin Public iruhande y'ishengero ry'Abapentekote ego ndashobora gutanga akanimero ka telefone ni 68 amajana 881 amajana 471 ushobora no kudusanga ku mbuga zacu ukanabumenye ni Facebook handitseko umuyange Legacy kuri Instagram nuko nyene cyangwa twandikira kuco bita icete muravyo akabe@gmail.com many man katimushimira murakoze ego no hanyuma tukaguhamagara tukakwikora ko uzodumizo barukubora kutsibose ahubwo ni ikintu bashimira nimwantera kamo muzovuga rimwe numve gatanu
reka dushimire nawe mwese bakunzi ba ICTV muko muradukurikirana ngira ngo murumva yuko tuguma tuvaria tuzaniwe kugira ngo twege ibintu bitandukanye kugira tubone ibintu bitandukanye niba muriko muradukurikirana mushobora kugira ico mufashije nibaza yuko ibyo atuyagiye mwene Imana muvyumvise ejo canke ejo bundi mushobora kumutumako canke mukata video cako kugira ngo mushobore kumushikira icyo tubasaba ni partage nako usanga gufyonda hariya hepfo kwa jeme kugira ngo tubone ko ibintu twakoze mwakunze hama kugira ngo mubahwe mugire umunsi mwiza murakoze.